Jehovah Rapha, Jehovah Adonai, Mana Moreni, Datawa twese, Imani merutende, Sinari sumaya, Ishagara gusandaje. Yesu Kristo 나를 구기시지 자다위니에 간디우 되겠세 나와 구부구르자 지마리 숨마야 낮에 자야마시 sinzi igihe umaze mu bihe biteye ubwoba ariko hari waragoreye ku kidengera imyaka 38 birashoboka ukaba umaze imyaka myinshi uvuga ati jewe imyaka yanje ni myinshi nta n'umuntu ndabona ambwira ijambo jewe imyaka yanje ni myinshi n'ubashimana nta ni pasene ndagura nta n'inzu ndubaka akumviriza naho udafishe umuntu azo gukwegeza imbere canke azogira uko abigenjeje imana yacu nizobora uko ibigenza haleluya reka duhikaze amen ashikano dukomera amashi menshi Yesu
nahisi yohinduka ibyanje bigashira ntacyo ntera gutezura kukwizigira naho wowe umwijima ntituzizigama ntacyo mbuza kwatura ukwira kwawe sinzotinya ibiteye ubwoba igorogota warabirangije turi kumwe ntakidashoboka ijambo ryawe ni rizima iyo uvuze biraba iyo utegetse mwami birakomera misozi icika amataba ahumye haba amasoko kuko ari wowe soko y'ubuzima sinzotinya ibiteye ubwoba igorogota warabirangije sinzotinya kuri mu ruhande rwanjye turi kumwe ntakidashoboka imisore yo kwiruka ikaruha imikangara yo kwicaka igatemba ariko bizigiye uhoraho bazokwama biyubura mu ngome zishange gukuma kandi bazoguruka ntibaruhe. Oh, hallelujah. Sinzotinya igorogota warabirangije oya sinzotinya kuri mu ruhande rwanjye turi kumwe ntakidashoboka kidashoboka. Come on, sinzotinya sinzotinya sinzotinya
byose murabe mu maso uri hafi yawe mubwira ati sinzotinya arumfashe ukuboko kandi ntiyiteze kurekura n'umugabo w'abagabo ntarajya mu muryango wadabizi sinzotinya aremesha umutima wanjye mu gihe cy'ibyago niwe gitutu cyanjye sinzotinya 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 aziga mu buzima bwanjye sinzotinya Claude Vyumva oya ntugatinye je nakuba sinzotinya nawe tuba biriko biragenda neza no worries naho ntoba nambaye neza naho ntoba mba mu nzu nziza sinzotinya kuko ndazi ko ari kumwe nanje Amasibashi, hallelujah, hallelujah. Ombereza. Reka tugireko ombereza. Hari undi mushitsi dufise hano. Hallelujah. Gwa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe bwabuntu bwanzanye mu rugo uruko bivuga ntagaye. Kubona amaboko yanyu yose hejuru. Yes, indirimbo tugiye kuririmba twese turayizi. Uraza kumfasha rero. Iravuga ati kwa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe bwa buntu bwanzanye mu rugo uruko bivuga ntangaye. Yes, turashaka kuririmba twese. Okay, twaga. Okay, 3, 2, 1, let's go. Kabundu bwanzanye mu rugo uruko bivuga ntangaye. Yes, kandi rwa rukundo rwiwe. Cheer. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Here we go. Urukundo kw'Imana n'akayobera bakinga rukindira umuntu mwami rumukuye mu gahinga ye bamwe muri twebwe ntitwagira
azi umutima wanje uko ibyo akora byose abikora mu rukundo sinzi igituma Yesu yamuzukuraho ariko icyo nzi gusa nuko yankuye mu byago ubu nguwe neza cyane mu rugendo rwanje uko wari gutsinda yaratsindanishije okay 3 2 1 rwa rukundo amaboko yacu yacu twese It's all about Jesus. Nivuga Yesu turi hano. Yes. Hariya hejuru kuti rwa rukundo rwiwe. Here we go. Rwa rukundo. Ndashaka kubona amaboko yanyu hejuru. Yaba umuganda n'amaguru. It's all about God. It's all about Jesus. Yes. Ubuntu nibwo bwangijije kubwo kwizera nayo gakiza kabonebwa muri Yesu Kristo uwo niwe yaserutse imbere y'Imana Data umuherezi mukuru kandi agororoka atwaye amaraso yiwe atagira adasebwa ubw'iryo twegera intebe y'ubuntu tudatinya tubona umurongo dutabara mu gihe hari ukuri gushajije kwamaze guhishurwa yaravuze ngo ubuntu bwanje ntibuzokuvako n'isezerano nasezeranye nawe rizokwamaho igihe cyose maze ngendana n'umwami Yesu ntangazwa cyane n'ubwizigibwa mu murimo imbabazi ziwe zisubiza umusokoro mu magufa yemeye kubabazwa hako twebwe dupfa iyo ndizara zikumanagura amosozi azikubura muco bakamagarika ku musozi n'ahari Imana ijwi ryiwe ririyoroheje bigatuma avuganye nanjye ntabwo mu gatengo ye iyo ubuherezi buhindutse n'ibyagezwe ca bihinduka abari kuri amasezerano twigijwe hafi y'umusaraba kubw'amaraso ubuntu imbabazi by'umwami wacu Yesu Kristo yeah here we go y'amaraso yiwe tudugije amaboko twese Gabunuganzanye mu rugo amaboko yacu hejuru twese okay n'amajwi yacu tuti rwa rukundo rwiwe here we go y'amaraso yiwe bwabuntu bwanzanye mu rugo uruko bivuga ntangaye hallelujah masezerano ijyanye twese twese rwa rukundo ugatanga amadirimbo rwa rukundo rwiwe y'amaraso bwabuntu bwanzanye mu rugo kimba uruko bivuga ntangaye musubire ijyanyuma muti rwa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe rwa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe bwabuntu bwanzanye mu rugo ni Yesu wonyine ashobora gukora ikintu nk'icyo ati mbura uko bivuga ntangaye amashyi menshi agahinda mu munezero unyuzuza mahoro n'ibyishimo Yesu we Yesu izakubaho nzakunama witeka ishengero gusa Yesu we agahinda mu munezero unyuzuza
Haleluya. ni muzima. Umviriza, turiko turarangiza bwa turangiza dusimba. Haleluya. Surukundo giwe byukiramo yugiwe nambukiramo sinziwe iwe rutarero higira niyo surukundo giwe Niyo surukundo gwiwe byukiramo nugiwe nambukiramo sinziwe iwe rutarero Rutare
aho nyene uhagaze utarasohoka ntusubire gusohoka aho nyene uhagaze ufatira ukoko k'uwo muntu muri kumwe Chema kaze Pastor Geoffrey yegere hano imbere agiye kuduhezagira ahezagira ishengero anagusengere asengere n'imyiteguro isigaye iyi niyo ya mbere itanguye kandi igishusho akuye ngaha twifuza kwibandanya ngaha bitere biba byiza gusumbya sivyo ga yemwe. Father, we bless you for this wonderful moment that we've had. We thank you for your goodness and mercy that is always with us, O Lord. Father, we hold our hands in unity, O Lord, believing, oh God, and trusting that you are an almighty God. We want to bless you for the people that have gotten lives saved today, oh Lord. Thank you for your mercies, oh Lord. Thank you for your grace, oh Lord. Thank you for the giftings that you give your people, oh Lord. We pray and believe that your name has been exalted high, oh God. Father, we exalt you, we magnify you, we praise you, we glorify you, we enthrone you, because you are a king and there's no one like you, oh God. We bless your holy name, oh Lord. Father, may you bless everyone that is in this place. That wherever they go, oh God, may you bless the works of their hands. May goodness and mercy follow them for the rest of their days. And may you be the lamp unto their feet. May you protect them. May they provide for them favor, oh God. That wherever they go, surely these will be the favored of the Lord. Father, we pray for Master Ziran, oh God, as he goes to other churches, oh God. May you bless him, oh God. May you provide for him, oh God. May you anoint him fresh, oh God. And oh Father, for this church, oh Lord, I pray for a blessing over it, oh Lord. For Father, you said that you bless where there's unity, oh God. And oh Father, I sense unity in this church, oh God. May you bless them, oh God. May you expand them, oh God. May you provide for them, oh God. May many more people get saved in this building, oh God. May many more people find hope in you, oh God. In the mighty name of Jesus Christ, I prayed. And everybody say, Amen. Murakoze cyane. Navuze amen. When I say amen, you say amen. Oh. Iyo mvuze amen namwe muvuge amen. Oh. Okay, 1, 2, 3. Amen. Murakoze cyane. What? You'd like to add something? Yes, the Lord loves you. Imana arabakunda cyane mwese. Sibyo murabizi ya? Abajene murabizi. Please work for the Lord when you're still young. Have fun in the Lord. Hakuna kwenda kumaba. Mukorera Imana mukiri bato cyane. Don't go to clubs, come to church. Nimuje mu mabwate, nimuze mu nsengero. Yes, if your pastor refuses, it's just as you call me. Abajene mwese muri ngaha, please come to church. Abajene bose muri ngaha kuja mabwate ngo mu rusengero. If the pastor just says you come to me, I'll come and talk to him. Umupastor ni abirukana jenzoza ndabibigisha. Because you are the future of Burundi. Kuko ni mwebwe kazoza ku Burundi. And you need to hold your giftings and talents and use them for the expansion of it. Mutegerezwa no kubungabunga izo mpano n'ingabirizo Imana yabahaye mukazikoresha ku bw'icubahiro c'Imana. Hallelujah. Amen. God bless you. Thank you. Yeah. Tunezerwe, turirimba, dushimwe